ivyo mvuga sindabivana muri jewe ariko ni mpwemu yera abimpa bivuye kora Imana yanje dutanga ivyo dufise niyo wuzuye ubusambanyi n'ivyo uzotanga wuzuye uburozi n'ivyo uzotanga wuzuye ibishegu n'ivyo uzotanga wuzuye Imana uzotanga ijambo ry'Imana ariko ndashaka wuzura ijambo ry'Imana bene data nuko wa mutunza arabwira Aburahamu tindakwinginze bwira Lazaro akoze isonga ry'urutoki mu mazi anonyangirizeko aho ndiko ndumva ububabare n'uburibwe none mwisi ntiyagira mu modoka riga bene data ashaka kuba mwisi yarafise n'indege we nta n'indege unafise uranagura muganga uratunze ntiwo kurikira Imana uno musi nta n'igihugu ugaburira umwaka mugabo banga uratunze uri umukene cyane ndavuze ko uri umukene cyane utapye gukorera Imana uracakenye kuko niyo mpamvu nawe ufise miliyoni 10 uhombye muri yo nucurira ni kubera iki urakenye nta muntu ubihumbi 100 ubimugabiye urakenye cyane uyu mutunzi rero none yari kararira intera yararyohe mwinosi byo kumarira ko ryohego no munsi nivyo mvuga ati sinotara kubwira ivyo modokari naho ubwira ivyicareme gishasha nico kizima kuruta ubutunzi naco niganyira mu buzima bwanje ndajya nkambara bene data Imana ivyanje ni Buja Today TV turabara mu kijamu muherereye mwese abari hanze y'igihugu abari mu Burundi tavuze ati mwiriwe canke mwaramuse bivana naho uherereye muri kumwe na Simon Pro uno munsi ni ibintu bidasanzwe muri Buja Today TV turabemereye ko tugiye tuze turaba amakuru atandukanye amakuru avuga kuri entertainment amakuru avuga ku butunzi bw'igihugu avuga ku kugwaruka ibintu bitandukanye umunsi tuzanye ikintu gishasha mutari bwabone muri Buja Today TV tuzanye ikiganiro gishasha aho tuganire n'umwe mu bakozi b'Imana tuganire n'umwe mu bakozi b'Imana tumva ijambo ry'Imana bimwe twahora twumva uyu munsi tugira twumva ibindi twumve ni Imana tuvuga ko niki twokora kugira dushikira ubwami bw'ijuru nimba uyu munsi turondera ibintu dukora ibi turakeneye gutaha ijuru turakeneye kumenya ati abana b'Imana bakwiye kubaho gute nibiki dukwiye kwitondera uyu munsi gusenga byifashe gute abapasteri byifashe gute ijambo ry'Imana rivuga iki nibaza yuko muza guhezagirwa mwese mugiye kumviritsa ikiganiro ntabarambiye cyane turi kumwe n'umukozi w'Imana Boniface agira tuyagire byinshi ku ijambo ry'Imana ndabaramukije yego amahoro neza navuze muri abakozi b'Imana sinzi ko no banihenze oya kuko umuntu wese amaze kumva ivya Yesu acika umukozi wayo kugira ngo abwire amahanga ivyo Yesu yakoze uno musi Imana ntezomanuka ivuye mu ijuru ariko irakeneye umubiri wawe irakeneye wanje nibidayimoni rikeneye umubiri kugira ngo rikore bidasanzwe n'Imana ikeneye umubiri kugira ngo ukoreshe abantu bahinduke apana kubajana mu bya ubajene mu gakiza ego dutangure mutubwire amazina yanyu mutubwire nabo muri bo mubwire abakonzi ba Buja Today TV okay rekomenda baramutse Yesu ashimwe muromeze neza mugwe neza muri Kristo Yesu nizera ko mwese muri umeze neza mushima Imana kuko icagaciro umufise uno munsi niko mukiri bazima buryo utarapfa ufise iby'agaciro bene data wapfuye biba byaheze ariko kuba ukiriho ni kimwe mu bintu bigaragaza ko ubwiza bw'Imana buri kuri wewe hama nkuko mubimenyereye hari benshi mwatumvirije kuri WhatsApp Facebook n'ahandi nitwa uwatoranijwe Boniface ego ndubukozi w'Imana nkuko musanze mu byumva koko ijambo ry'Imana mwagenda muje mu bihugu byose mubwira barimwe bose ubutumwa bwiza ndumwero muri abo bamaze kubyemeza mbwira icaremwe cyose sincagura habe na gatoya ego nibaza ko kuvya introduction canke intangamara rundiwe nibaza ko nabampeje ndumwana w'Imana sindi widinda umwana w'Imana okay Boniface avuga ko dutangura ibintu byose tubanze dusengere amajambo agiye kuvugwa muri no mwanya kintu ciza cyane naje ubwanje sene kubikora ntamanje gusenga kuko dushobozwa n'Imana burya Imana ishatse kuko nikokora ishatse ukuguru nikokora ariko iyo ibishatse byose birakora niyo mpamvu nashobora gukora ikintu nakimwe ntamanje kuyisenga ngo impe ubushobozi imvugishe nabava n'inkoresha ubwenge bwanje nkavuga ibitari byo ariko nsenze muhemu yarari muri jewe ampa ijambo ribereye kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ntaco mvuga nigeneye ariko nabira kuvyo data mpaye nanje bice bisaba rero kubwa muhemu yera Yesu yampaye ko nabira kubyo Imana impaye kabiri byo nshikiriza urakoze Imana turagushima kubwo Mana uno mwanya duhaye habwa ishimwe n'icyo bari gukora Imana nziza uri Imana y'amahoro ukora bidasanzwe ijoro n'umutaga
komeza mana kuturamutsa. Warambwiye neza ngo impamvu benshi bibaza ngo nturaza ngo ntibibaze ngo nibindi suko naniwe kuza ngo urashaka ko tubanza gukizwa twese, hari abatarakizwa ngo ushaka ko babanza gukizwa. Ndagushima ariko no mwanya uwumpaye kugira ngo mvugane n'ubwoko bwawe. Nandavuze ngo ugutwi kose kuza kumva amajambo yanje, ubuzima bw'uwo muntu nuzugume umeze uko bwari bumeze. Mana ndasaba ngo ugutwi kose kunyumva, ubuzima bw'uwo muntu buhinduke. Muhemu wabane natwe, adukoreshe, atuvugishe, ntituvuge ibyo twigeneye ariko tuvuge ibyo Mana yacu ushaka kutuvuga. Uzobokoze data, habwa ishimwe n'icubahiro kuko ravuze ngo ico muzosenga cyose mwizere ko cyamaze kuba. Nizere ko byamaze kuba, ko byose byamaze gutungana. Habwa ishimwe n'icubahiro Mana, iri jambo rihindura imitima ya benshi, iri jambo rihindure benshi, ribere ku buzima bwawe, ribere ku kuri. Uzobokoze data, habwa ishimwe n'icubahiro kuko uri Imana y'urukundo, uri Imana ibikora. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye ko byose byamaze kuba. Amina. Yego. Boniface, tunagiragira ko ntiduteba, dushaka utuganiriza ikintu gihari no munsi, ijambo waduteguriye kuri no munsi n'ikiganiro ugiye kuzuradushikiriza kuri Buja Today TV. So no kavuze iby'ubutunzi, nkavuga amamodoka ari nkuko abandi bayavuga, nkavuga indege n'amaviza nkuko abandi bayivuga, ariko sico gikenewe cyane. No kavuze amagara meza, sico gikenewe cyane. Vyo kumarira iki Imana igwaye kubaha imyaka 500, ariko upfuye ntubona ubwami bw'Imana bene data. Vyo kumarira iki kuronka imodokari n'indege go nivyo abana Imana barabitunga, ariko sico kibanza. Habanza icaremwe gishasha muri Kristo Yesu. Ndabafitiye ijambo uno musi rivuga ngo icaremwe gisha. Tumaze tumenye icaremwe gishero gitandukanye n'idini. Hari abakristo benshi bari mu masengero bitwa ngo n'abakristo atarabana b'Imana, ahubwo araba agent ba Satani. Hari abantu benshi no munsi bita ngo barakiriye agakiza batakakiriye bene data. Nshaka ro mvuge ukuri aho guhagaze. Benshi barabahenze ngo kuvuka ubwa kabiri ngo no kubatizwa gusa, umwana w'Imana arabatizwa nivyo, ariko sico kibanza. Ubatijwe utarakira Yesu ni dushe yigendera, sinda babeshe ni dushe. Mpamvu ubatizwa utarakira Yesu byabyahuka kumubikora ataco bikubwiye. Umutima ntukugobere kubiheba ngo ugira amarira, ariko iyo maze kuvuka ubwa kabiri nkunda kuvuga akantu, buryo ufashe inka ukayinjiza muri garage nicike imodokari habe na gatoya, nubwo isukamo essence n'amazutu nicike imodokari iguma ari inka. Niko n'umuntu atarakira Yesu yari mwishengero, hari abakozi b'Imana bataramwakira bitwa ngo n'abakozi b'Imana, hari abantu bitwa ngo n'abakristo bataramwakira bene data, ariko ija ku mazina gusa babita. Ariko no musi ushaka kuvuga cyavuga icaremwe gisha. Icyo jambo ry'Imana rivuga iki? Ijambo ry'Imana rambwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri, nta kundi kuri atari Yesu. Ibindi byose bakubwiye ni binyoma bitanditse mu ijambo ry'Imana. Imana ivuga ngo aya majambo yo kugira ngo aveho, isi n'ijuru ubera byo byaje nyuma y'ijambo byose byovaho. Weke ijambo rya ntizigira rivaho, kiyo jambo nyene ubwaryo ni Yesu. Ijambo ry'Imana rambwira ngo jambo yariho. Sinzira mu byumva neza. Niko barongera ndababwira icaremwe gishasha. Ese bigenda gute kugira ngo wakire Yesu? Bigenda gute kugira ngo ucike icaremwe gishasha? Benshi muri humuriza ngo jewe naramwakire ko nkomaze imyaka 10-15 ndi mwishengero. Habe na gatoya. Ese uruta Nikodemo. Nikodemo yari umwigisha w'ibyagezwe, umwigisha w'Abisirayeli, yari umwigisha akomeye cyane. Yarazi iby'Imana byinshi, ariko yabonye Yesu umusore nkanje yarafise imyaka 30. Arangije aramwegera mwijura agenda yinyegeje kubera arafise ubwoba ko baza guhava bamutwenga abo yigisha. Uno musuri umukozi w'Imana mbwari ibintu utazi, hari ibyo utigisha bene data. No kuvuga rero ico shaka kuvuga niki? Uno musi ico shaka kuvuga niki? Nashaka rerema dukoresha imirongo. Navuze ngo ijambo ry'Imana niryo dukoresha niko kuri, ibisigaye abantu bokubwira siko kuri bene data. Reka nsome igitabo ca Mariko igice 16 mpere ku murongo wa 15. Nuko Yesu ngo arababarira, yarabegereye ati mugende muje mu bihugu byose mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Wizera akabatizwa azokizwa, utizera azotsindwa n'urubanza. Bene data, wizera akabatizwa azokizwa. Ubanza kwizera imbere yo kubatizwa. Birasa ko ducika ibyaremwe bishasha. Ekara ngo mugende muje mu mahanga. Nitegeko ku mwana w'Imana. Uno munsi umupapa bita Claude akuvyaye uri umwana wiwe
bisaba wumva amateka akaguhaye umaze kuba umwana w'Imana irango ni uko mugende. Hari ijambo ry'Imana nsanga no mu gitabo ngiye gusoma mu gitabo ca Matayo 2:8 mbere ku 18 haravuga ngo Yesu aravuga ngo jewe naho ubushobozi ububasha mu ijuru no mu isi ubwacara buduha avuga ngo genda rero muje mu bihugu byose. Muri Matayo bavuga ngo muje mu mahanga. Abantu baribaza ngo my goodness bavuze amahanga abarundi ntibarimwo, amahanga umengo Burundi nibwari burimwo, ariko muri Mariko acabanga muje mu bihugu byose none Burundi ntimurimwo. Abantu benshi barakunda kumbwira ngo mbega uri umukozi w'Imana gute, uri Petero Yohana? No, nigihe canje naco kwivuga ijambo ry'Imana ngo nuko ni mugende. Agakiza ni kara kacu bene data, ariko Imana ishimwe ngo imaze kubona abo kari karagenewe kabananiye kwakira, Imana ivuga ngo reka je mu mahanga. Rero nari umunyamahanga kera ntaramwakira, ubu nacitse umwana w'Imana. Hari impamvu no musi ushobora kurambika ibiganza kwagoye bagakira. Cyo haravuga ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi. Wizeye hari ibimenyetso bikubonekeko, ariko utaramwizera ntibizokuboneka ku bene data. Icambere niki ngo bazosenda abadayimoni mw'izina ryanje, izina rya Yesu. Bazofata inzoka kandi ngo nibanywe ibintu byinshi aracu bizobagira. Bazovuga indimisha. Hari ibintu byinshi twahawe. Abantu bakunda kumbaza ngo none wama wuzuye mwemu yera. Neza kumwuzura kuko jewe singire mu gihe cyakeraho mwemu yaza kabushungwe akavuga kuri ba Samusoni bagakora ibitangaza. No, uno musaba muri jewe kuko nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ndagiko ndabwicare mu gishasha kuvubuka bwa kabiri. None ino yari misiyo y'umwana w'Imana. None ngira ndebe bamwakira gute, ngira ndabereka ikibazo cyabaye. Nikodemo yari umwigisha w'ijambo ry'Imana ndabasubiriyemo. We niba uri umukozi w'Imana cyangwa uri Kristo nturusha ijambo uno Nikodemo yari afise. Nikodemo ntiyarima, we wirirwa kurima. Nikodemo ntiyacuruza, wirirwa gucuruza. Nikodemo ntiyirwa muri business, ariko yirirwa mu ijambo ry'Imana. Yari afise byinshi kuruta ibyo uno musuzi. Ino Bibiliya hari yari mu mutwe wiwe yose, ibyagezwe byose byari muri we, yarabifise ku bisatse by'amabuye. Ariko mwene data wewe uno musi ufise uturongo 5 wasomye n'umukozi w'Imana runaka, ufise uturongo tungaye wasomye muri Bibiliya, utahuza umutwe atampwemu yera. Nushobora kuzura mpwemu yera umwanya muremure uri muri business. Ndabarahiye utanga icyo ufise. Hari impamvu Nikodemu yari yuzuye mpwemu yera vyanga vyakunda, ariko ntiyari muri yo kuko Yesu akaramvuze kuzura mpwemu yera twagiye kumura tumaze kwakira Yesu Kristo, ariko mu vy'Imana yarazi byinshi. Birabaje rero kuko birwacumbwira ngo wewe ngo wagahungu we umbwira iki, wewe umbwira iki, hari cyuzi mu vy'Imana. Ariko no musi mfise imyaka nk'iya Yesu, nigihe canje nawe. Yesu rero ngo amaze kuba ari karavuga ijambo ry'Imana, unuko wa Nikodemo aramwegera ngo agenda mwijoro. Uno musi niyo mpamvu umukozi w'Imana mugabo ibyo mvuga bikubereye bishasha. Je nuza kuzundondera mwijoro. Yesu ravuze ngo unyizera ibyo nkora azobikora kandi azokora n'ibibirusha. Yesu ntiyavugiye kuri YouTube, Yesu ntiyavugiye kuri microphone, ariko uno musi niko nakora imwe yavuga ngo uzokora ibiruta ibyo nakoze jewe. Uno musi nunyegera, ariko uraza kumviriza rino jambo ry'Imana. Uzobunyegereye cyo uzobegereye Yesu Kristo akubwira ibyo yahawe. Bene data, aha mfise ndiko ndabivya Nikodemo namye ndabivuga bibaza ngo yuri kora duhenda. Reka tubisome, iri ni jambo ry'Imana. Somye igitabo ca Yohana igice ca 3 mere ku murongo wa mbere kugenda ugeze ku murongo wa 6, ugeze ku murongo w'8 gutyo haravuga inkuru ya Nikodemo. Nikodemo ngo aregera Yesu aramubwira ati Yesu, ndavye ibintu ukora sinogera ntavyizeye naho ndumwigisha w'ijambo ry'Imana. Namwigisha w'ijambo ry'Imana, ariko ndavye ibintu ukora nta muntu yobikora kiretse Imana iri kumwe nawe. Naje ubwanje nuzuye ivyo ijambo ry'Imana muri jewe, naje ubwanje nuzuye ivyagezwe n'ibindi. Naje ubwanje navyigisha ndumwigisha w'Abisirayeli. Mvuze Abisirayeli urazi ko Abisirayeli bavutse bakomotse kuri Yakobo. Yakobo yari umuzukuru wa Aburahamu. Aburahamu mu Imana ivuga ngo turi uruvyaro rwiwe. Nawe yango yari umwigisha w'Abisirayeli. Abisirayeli bari bakomeye, ko umwigisha wabo yari umuntu akomeye cyane bene data. Ariko aregera Yesu wa musore w'imyaka 30 aramubwira ngo ntaho ukora ibyo bintu kiretse Imana iri kumwe nawe. Ndibaza tese wewe ntiyabona ko Imana iri kumwe nawe, uri kuranyuma ndakubaza ati none Imana ntiyari kumwe nawe kwi ibintu utari bwabimenye, niba warabimenye ko utari bwatangire kubikora. Imana ntiyari kumwe nawe ariko utari bwatangire kubikora. Niyo mpamvu n'umunsi naje kugira ngo ndakubwira icyo Imana igomba ku buzima bwa mwene data. Nuko Nikodemo aramubwira ngo vyogenda gute nzobona ubwami bw'Imana. Reka mbere kuri 3 haravuga neza ngo ijambo ry'Imana rirambwira wese aramwishyura. Mbere kuri 2 uwaza kuri we mwijoro aramubwira ati mwigisha
turazi yuko umwigisha yavuye ku Mana, kuko ta muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora shita Imana iri kumwe nawe. Gatatu, Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri nashobora kubona ubwami bw'Imana. Bene data, iyo utabyawe ubwa kabiri none ubwami bw'Imana. Sindasomye ashobora gukomeza, sindasomye hose, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nyuma yaho Nikodemo Yesu aramubwira ati bisaba ko wakira Yesu Kristo, bisaba ko uvyagwa n'amazi na Mpwemu Yera. Ariko nyuma aravuga ngo ibyo numva umenga biroroshe. Bene data, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubuntu nibwo bwadukije kubwo kwizera, navyo nivyavuye kuri twebwe, ariko n'ingabire ya Mpwemu Yera. Bene data, yagakiza kaza kuba kagomba amafaranga Jese ne gushikirwa, uko Jese ne kuronka nk'inka nka 5 ntanga. Saro mubwiye kugira ngo Imana imusange mwitiro, imuhica gombi, imuha ubwenge. Yatanze ibimazi igihumbi. Uri kuranyumva, hari ibimazi igihumbi wopfa kuronka. Bene data, mu Barundi ni bakeya bari kuronka gakiza, ariko Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu yagiye mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ngo ariko umuntu wese yamwakiriye yamuhaye ubasha bwo gucika umwana w'Imana. Nuko aravuga ngo abo nibo batavyawe n'umugore, batavyawe no kwifuza k'umugabo, batavyawe n'amaraso, ngo ariko bavyawe n'Imana. Ukivyawe n'umubiri, ikivyawe na Mpwemu naco ni Mpwemu. Ngo ariko iki Mpwemu sico kibanza, habanze ico mubiri. Ngiye mwitanguriro, Imana irambwira ngo mukure mu muntu yabanze ikora ico twita guframinga, irabumbabumba utwondo, irangije umuntu muryame kano nk'igikankara cy'umuntu yamaze gupfa. Mbega umuntu yamaze gupfa hari icyo bari karakoraga. Bene data, umuntu yamaze gupfa hari icyo bakimaze, nta na kimwe. Uwo niwe muntu mbere na mbere Imana yabanje irarema atagira impwemu namba. Wirangije imuhuye arimo impwemu, iragira ati ngo umuntu acika ufise ubugingo, acaravyuka atangira gufunctiona. Bene data, uwo niwe muntu Imana yaremye. Niyo mvica umubiri arico kibanza rero. Impwemu yagiye kuza mu mubiri ndani, nivyo mu vyumviro vy'Imana. Imana yarasha kurema umuntu hasa nayo, ariko yabanje kurema ico umubiri hakurikira ici Mpwemu. Niyo mpamvu no munsi waravyawe na John, waravyawe na Claude, waravyawe na Eric, waravyawe nande, ariko no munsi Imana irashaka kukuvyara. Bene data, none uno Nikodemo yari yaravyawe mu mubiri, yari arabaye contact y'amaraso y'umugabo n'umugore akavuka, ariko Imana iramubwira ngo abinyama n'amaraso ntibashobora kubona Imana habe na gatoya. Niyo mpamvu ngo nihagera tuzohinduka umwanya mutoya, tuzocika ivyaremwe bishasha, duhinduke. Uribaza ngo ikivyo uriko uravuga uraduhenda, ngo mbega ngo umuntu apfuye niba birangiye? Habe na gato. Ndababwira ukuri kose. Bene data, none Luka 16 ga yemwe 19 hambwira gute? Reka ndababwire neza. 19 hari inkuru y'umutunzi, hakaba n'umukene bita Lazaro. Arangije ngo umutunzi mw'isi yibera haryohewe, yibereye mu by'isi, yirirwa azunguruka mu modokari na za maraya n'ibindi, yirirwa afata amafaranga agaragaza urukundo aho biri, ariko kugira ngo abantu bazimize, yirirwa arakora ibyo yishakiye. Ariko bavuga ijambo ry'Imana ati ibyo birakureba n'inzara. Hariho benshi mumeze uko, wumva ijambo ry'Imana ngo ayo n'amacanja, ariko umutunzi ngo bamwisata buri ibyo akeneye byose. Kuri konti yarafise amafaranga menshi ahari. Uno munsi we nana zahabu utunze mu nzu, nuratunga ku buryo amafaranga yagira muri zahabu yabike muri zahabu, uracashira kuri konti miliyoni 10 ijana amajana 2 ngo waratunze habe na gatoya. Harababi wahari we yazibika muri zahabu mu mafeza, ngo aricara diba ngo reka rero jewe nanje ivyanje ndavyegeranye ntangire ndabishire mu bigega, ngo maze ngo nduhuke mutima wanje utuze. Ngo Yesu aramubwira ngo iyo abaruzi ko rino joro uza gupfa, ivyo bintu warondeye bigasigara biribwa n'abatarabirondeye. Mbe mwene data, wibaza ko ubutunzi ari bwo buzima? Ndakubwira ko ubutunzi gukurikira Yesu suko isokorera umusaraba yarawikoreye. Niba barakwigishije ko kumukurikira ari kwikorera umusaraba, baraguhenze cyane, barakuboshe. Yesu afise byose. Imodoka niza rimwe n'Imana, abantu bazikora si ubwenge Imana yabahaye. Amafaranga bibaza ko atari Imana yatumye abaho, none nivyo bibaza ko amafaranga ronka abantu bakora satani. Amuri yorohereza ngo Freemason itanga amafaranga na Zariminati, barababeshi. Imana iratanga ubutunzi, ariko iravuga ngo ubwabi bwayo ubanza ubushira imbere, ibindi ngo bizogukurikira. Amafaranga afise kote positive, nukagira koze positive ukaronderana inguvu, araguhunga kiruka. Ariko basa kuja muri kote negative, amafaranga acatangira gukurikire. Fata isumaku
kote positive zihuza ari zibiri zisha zihakora guhindana, ariko ari kote negative na kote positive na negative hacaba attraction. Nico nshaka kuvuga rero, uyu mutunzi amaze gupfa aragenda ngo amaze ashika ahantu ngo Lazaro yari umukene ngo yajye utwo kujya dukoretse ku meza yiwe. Uno musi nukenye cyane aho urajya injya zikoretse z'abantu ku meza, ariko Lazaro yarabijya. Yesu shaka kubwira iby'ubukene bwa Lazaro, shaka kumvisha ko umuntu amaze gupfa umuntu akomeza kubaho, kandi nuko imuhemu ari we muntu nyawe. Ngo uyu mutunzi ahantu ari mu muriro aravuga ngo yewe ndapfuye ndarembye. Lazaro ajyamye mu gituza kwa Aburahamu, nukuvuga arabwira ngo wewe ngo Aburahamu ngo bwira Lazaro akoze isonga ry'ururimi. Sindasoma hasome nahabwiye ni Luka 16:19 jambo ry'Imana muri jewe, kuko ivyo mvuga sindabivana muri jewe, ariko ni mpemu yera abimpa bivuye kora Imana yanje. Dutanga ivyo dufise, niyo wuzuye ubusambanyi n'ivyo uzotanga, wuzuye uburozi n'ivyo uzotanga, wuzuye ibishegu n'ivyo uzotanga, wuzuye Imana uzotanga ijambo ry'Imana. Ariko ndashaka wuzura ijambo ry'Imana. Bene data, nuko wa mutunza arabwira Aburahamu ati ndakwinginze bwira Lazaro akoze isonga ry'urutoki mu mazi antonyangirizeko, aho ndiko ndumva ububabare n'uburibwe. None mwisi ntiyagira mu modoka riga. Bene data, ashaka kuba mwisi yarafise n'indege, we nta n'indege unafise uranagura muganga uratunze ntiwo kurikira Imana. Uno musi nta n'igihugu ugaburira umwaka mugabo banga uratunze, uri umukene cyane. Ndavuze ko uri umukene cyane utateye gukorera Imana uracakenye, kuko niyo mpamvu nawe ufise miliyoni 10 uhombye miliyoni ucurira. Ni kubera iki? Urakenye. Nta muntu ubihumbi 100 ubimugabiye, urakenye cyane. Uyu mutunzi rero none yari kararira, intera yararyohe mwinosi byo kumarira ko ryohego no musi. Nivyo mvuga ati sinotana kubwira ivyo modokari na kubwira ivyicare mu gishasha, nico kizima kuruta ubutunzi. Naco niganyira mu buzima bwanje, ndajya nkambara. Bene data, Imana ivyanje yaramaze kubishiraho, hari abamarayika bashinzwe kubikora en action. Iyo nsenze ndajya, iyo nsenze ndambara, nta na kimwe nazanye mwisi, ariko byose Imana yarabishizeho. Yaramuje n'abantu bazobizana. Sinstraguringa mu buzima, sindira ngo mboroge, fise papa yabishizeho byose. Ibiri kwisi byose nivyiwe, nanje nivyanje. Nuko Aburahamu abwira wa mutunzi ngo aho turi nibikunda ko dushobora kuba contact, guma mubwo bubabare, guma mwayo marira nako gahinda, kuko wakurikiye Satani ukora ibikunezera muri inosi, ariko uze gukurikira Imana nari kukwitaho nawe buri hano. Ngumviriza rero, shaka kuvuga iki? None ko yari yarapfuye ntiyavugishije umunwa, bisora ko umuntu ukomeza gukora umuntu yapfuye. Okay, none ko Aburahamu yamwumvirije akamwishura, ntiyari yumvise amatwi arakora. Mbega ko yaribwa kumva uburibwe mu mubiri, ya sanse yatushe ntiyumva bwa buribwe mu mubiri, ntiwiyorohereze. Niyo mpamvu nupfa muhemu yawe izobona ukuntu begeranye kibiri ndakubwiza ukuri. Niyo mpamvu benshi iyo barozwe n'abarozi barabegeranye ko babacuritse, abagikomeye ariko atabasha kuvuga, mumwegeranya babona, mujya guhamba babona. Bene data, none ico shaka kuvuga niki? Mbega wibaza yuko vyo kumarira iki utakiriye Yesu? Vyo kumarira iki uryohemwa buno buzima urangiza mu ijuru ntuzugereyo? Ehere bijamo ry'Imana rirambwira neza, mfise inspiration ya muhemu yera. Yesu Kristo ni nka assurance y'ubuzima bwacu. Uno munsi niba ufise ihoteli runaka canke building nini ya cyane, ufise inzu wubatse nko mu miliyoni nk'500, inzu nini ya cyane ikomeye, ucijana kuyishinganisha muri assurance. Iyo assurance umaze kwishiramwo mukavugana amahera uriha buri kwezi, ukiva gusinya ugaca utanga amahera ya mbere nk'akaro, niba bisa kucubanza kurubonye mwanya, niba utanga miliyoni buri kwezi, mugaheza kwandikirana uno munsi nyene, ejo yanzi gacisha. Nukuvuga ngo societe yiyo nubwo bwishingizi itegetswe kukubakira izo bihombye, kuko watanze miliyoni 1 mugabikubaka inzu y'imiliyoni 500. Niko n'ubuzima bw'Imana bumeze. Bene data, Yesu aravango nyakira, maze ubuzima bwawe je nzobwitaho nyuma numara gupfa. Ariko ikavuga ati nushaka ureke imisi uzobaho je ntayo nzi nawe ntayuzi, Imana ariko irayizi. Ati ushaka uzonyakira kugira nupfa canke yanzu yawe nimara gusha hazo ubwishingizi muri jewe namaze kuvuga ije mugira ngo genda muje mahanga yose mubabwire mbamaze kumwakira Imana nizomera ngo ngufate ku nguvu. Urakwenda kwihoroza nk'Imana nibishaka nzokizwa, barakubesha.
Imana kugira ngo ifate ku nguvu kwanza nugira ngo iragufate no kumbaraga wihane ibanza kureba nico uzonayimarira. Nani baza nuja mwijuru nizoba yungutse cyane uzoba wungutse. Uriyorohereza ngo izobi kwakira Yesu Kristo bikuvako. Urambaza ngo vyogenda guterero ngo ndamwakire ndiko ndasozera bene data. Ndiyo mu gitabo c'Abaroma igice ca 10 ku murongo w'icenda kugeza ku 10. Ijambo ry'Imana rirambwira ko ngiye kura mu gitabo ca Timoteyo wa mbere 4:2 mere kuri 2 kugeza kuri 4. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo icimana yashaka ngo nuko abantu bose bakizwa. Abantu bose atanwavuye makizwa. Abakizwa rero bene data. Umwana w'Imana uzomusanga mu musigiti wumigwe. Umwana w'Imana uzomusange mu bakatolika wumigwe. Umwana w'Imana umusange mishingura mwege muri yoreheza ngo jango numu Kristo ndiki niwibagire ko no mishingura nemwe aba agent ba Satani. Bibesha ngo nabana b'Imana kugira abazo barakora ivyaha nakari kwihana cyereka kwihana ngo nanakangwa ari hanyara bikora. Si umwana w'Imana numu agent wa Satani ni yanka bashize muri garage wibaze ngo urashika imodokari habe namba. Bene data tumwakira gute? Benshi barakubwiye ngo ni sakramentu kuvuka bwa kabiri. Abandi barakubwira ngo nukubatizwa mu mazi. No. Nyuma bari gihe cyane naco kumenya ukuri. Ihereye bijambo ry'Imana rivuga niko kuri. Bibiliya yose naho ijambo ry'Imana rimbwira ko nubatizwa rere mu bucitse umwana w'Imana ubuha kukugororoka ubuha nivyo. Kubatizwa sico kibanza nababwiye. Aha hantu mumbona ndi umunyina ho kuzura amaraso ya Yesu Kristo. Mwese mugace mwikumbagazamwo. Nimwaca mucikabana b'Imana. Iyo bari dushe yigendera ahubwo mujya koga amaraso ngo abaveko. Ariko wakiriye Yesu ugacupfa nawe utubatijwe uraja mwijuru. Ariko batijwe utarakira Yesu ni mu muriro direct. Na aho nta bintu byama nta masantima mwijambo ry'Imana nta santima nukuri. Abaroma 19 harambwira ngo kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami ukizira mu mutima yuko Imana yamuzuye mukuye mu bafu yuzokizwa. Imana ishaka abantu bose bakizwa. Niwizera mu mutima yuko Imana ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami ukizira mu mutima yuko Imana yamuzuye mukuye mu bafu yuzokizwa. Sico aho naco ndenza ko mukubangwa niko ndasobanura ijambo ry'Imana nukuri. Kugira ukizwe wizera mu mutima. Ushobora ngo je nakwizera ndagira no. Ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ukazokomeza kenshi umva amajambo y'ibishego uzotangira kuvuga ibishego. Batangira kumva amajambo ahumanye utangira kuvuga amajambo ahumanye. Ukazomara umwanya muremure kurumviza ijambo ry'Imana uzovuga ijambo ry'Imana. Umwanya ikintu nico gicika ubuzima bwawe. Mubimenye neza. Kwizera bihabwa no kumva ijambo ry'Imana. Nari siriko ndavuga ni wameza kwizera gamene data 10 harambwira ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha karonka ukugororoka akanwa kabari ku muntu yaturisha agabwa gakiza. Nushaka kwitwa umukizwa none nushaka kwitwa umwana w'Imana nushaka kuzoba umwana w'Imana ko kugaragaza ubuzima bw'Imana nivyo kundi utarakira Yesu. Tuvuye mu isakramentu tuvuye mu kubatizwa imbere ko ivyo byose uzobikurikiza imbere yuko uzobatizwa banza wakire Yesu. Aha rushobora kuri kuranyumva ari ukava ngo reka ndamwakire nutamwakira ndakurahiye ubwami bw'Imana ntuzobona habe na gato. Nushaka Satana azoguha ubutunzi bibaze ngo n'Imana yabuguhaye kugira ngo uje kubukoresha mu kuzimiza abana b'Imana kugira ngo uzimiza abo kwihanye. Satana azogubwa ubutunzi ukazoba yaramaze ko nakuri umukozi wiwe azoguha frais de mission kugira uzane kwa Satana umuzanire. Ariko naho nukurikira Imana izoguha ubutunzi bwo kuzana abantu kuri Kristo. Izoguha ubutunzi bwo kuzana abantu kuri Kristo. Mwere data urashaka kwakakira gakiza urashaka gucika umwana w'Imana urashaka kuva mu buzima bwo kamurira wiganyira ukora ibintu vyanka wamurira niba uri kuranyumva ushaka kumwakira urashaka gufukama ahantu uri hama tukasubira muri no sengesho. Fata ukuboko kwawe kw'iburyo ugushire ku mutima urangije fata ukuboko kw'ibubafu ugushire hejuru ukuboko kw'iburyo ku mutima. Umuntu wese akomeye umukuru w'igihugu n'abandi bantu iyo bagira barahirira imbere y'igihugu ibyo bazokurikiza kandi bicika ubuzima bwabo bamare gukoko hejuru bakarahira. Ugira ukuri ndahira imbere y'Imana uravuga ati Uwiteka Mana ndaje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo nizera ko ari umwana w'Imana yapfuye akazuka uno musi ni muzima kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo niwambaza izina ry'Uhoraho uzokizwa. Ndakwambaje Mana tabara ubugingo bwanje ndizera Yesu ko yapfuye akazuka kandi uno musi
ni muzima mana nemeye kumwakira nemeye kugira mu buzima bw'abana b'Imana nemeye gucika umwana wawe naturishije akanwa kanje nyuma yo kwizera mu mutima nizeye Yesu ndasaba Yesu ngo azabe mu mutima wanje aganze ubugingo bwanje kuva ubu nzohora ngira mu buzima bw'abana b'Imana nzohora ngaragaza ubuzima bw'Imana nzohora ngenda nk'Imana yewe mana ntabara unkure mu byaha byanje byose nagiriyemo ubimparire urakoze mana kumariye urakoze kungiza umwana wawe ndavyakiriye njitse umwana wawe mw'izina rya Yesu Kristo amina urakoze mana ndagushima kuri Imana nziza uri Yahwe uri Imana nzima uri muremyi w'isi n'ijuru uri ndiho ndagushima ko uyu muntu kwakiriye ndavuze ngo mana imbaraga zawe ubushobozi bwa muhemuyera bumubonekeho muhemuyera zabe muri we in the name of Jesus Christ of Nazareth umwe yabambwe ku bwacu ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu yaturisha akano yuko Yesu ari umwami akizira mutima ko yapfuzutse afuye mu bapfuye azokizwa uyu muntu yemeye gukizwa bana nawe muzigame mu bugingo busha mwemo wawe muri we ave mu buzima bw'isi ariko atangira ganzwe na mwemo wawe mu izina rya Yesu atangira ganzwe na mwemo wawe mu izina rya Yesu ubuzima bwa Imana bumubemwo bumugendeshe bumuvugishe urakoze Mana hindura ubuzima bwiwe muhari ibyaha byiwe uzobukoze data ndazi ko bihariwe ndagushima kuri Imana nziza uri Imana y'amahoro habwa ishimwe n'icubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze munize ko byamaze kuba amina ijambo ry'Imana nimbwira ngo iyo Satani agushije umuntu abadayimoni barakora umunsi mukuru bakishima niko n'umuntu umwe ngo iyo akijijwe mwijuru haba celebration bakaba to turarusa umuntu mwatabawe bene data uvuye mw'isi y'umwijima uje mw'isi y'umuco felicitation ukoze kidasanzwe umaze gushika umwana w'Imana soma Yohana wa mbere gatatu uhere ku 17 ugeze ku 19 urebe icyo wakoze ngo niwe wizera intahe abantu bashinze ikaba yo nagufungisha ugahera mu gasho none intahe Imana ishinze sagahita niyo ukivyo ukoze bimaze kurangira ucitse umwana w'Imana hasome kugira menye ko ari kuri mvuze si ubwenge bw'abantu si theory si binagenda iga no jem umwigisha wanje ni muhemu yera murakoze cyane mwarahezagiwe urubwimana bukomeze kubana namwe nkomeze ko amande babwira ko turi mu bikorwa byo kugira iki kugaragaza ubuzima bw'Imana umaze kumwakira tangira wambika abagenda gusa tangira ugaburira abashonje ni ufise uburyo tangira ureba abantu bafunzwe abari mu bitaro ariko apana amajambo gusa koresha ibikorwa ushaka rero kugira ngo icyo ukoze ukabishaka kuvugana natwe cyo gukorana natwe turafise group iri kirabikora igihe canje nawe urashobora kuvugana nanje kuri nimero ya WhatsApp ya cyangwa hari bundi bufasha ukeneye gukura mu gakiza cyukeneye gufatanya natwe nk'umwana w'Imana kugira ngo nkibizo guherekeza umaze kuja mu ijuru nimero nanje WhatsApp ni guteranya amajana 257 69 amajana 544 amajana 762 murakoze cyane mwarahezagiwe Imana ikomeze kubagira neza no kubatabara muri umugisha hama nabwe muze murakurikirana inyigisho kuri channel ya YouTube Buja Today TV andika muri YouTube hejuru ati Buja Today TV cyangwa urungike mubwire yandika uko hama umaze kubona iyo channel cyangwa chaîne kora subscribe cyangwa s'abone kugira ngo uzoruzikurikirana mene data ubuzima bwawe buzohinduka cyane uko vyibusho no munsi n'ukuri muremure ni amfongiso y'injya wari yabavye bakugaburiye n'amaragu wariye n'ibindi n'amafiriti warabibuze niyo mpamvu ubayeho nyene urabona uranyogomba warabibuze uranyogomba atange warose ntabijumba warose uranyogomba n'umukristo yakiriye Yesu Kristo agijambo uzorijya ryari nutuvugisha tukabana nawe ugakurikirana kuri yicano kugira wumvize ijambo ry'Imana murakoze cyane mwarahezagiwe kandi muze murasangiza n'abandi mubabwira ko bakora subscribe Imana irabakunda murakoze cyane bye bye